umusozi urengeye ururembo Siyoni numva ijwi rivuga rimeze nk'iryawe. Tujya kuvuga byerekeye kuduzwa kw'ishengero enlèvement de l'église mu gifaransa. Kuduzwa kw'ishengero ni ikibazo dufise ko ibibazo abantu benshi baragiye baravuga yuko ishengero rizoduzwa rizoza mu myaka ingahe. Hari abavuze mu 1908 ko Yesu azoza. Hari umugabo w'Inyamerika yavumutse igihe kimwe mu 1988 aravuga ngo Imana yamubwiye ngo Yesu azogaruka gutora ishengero. Amatariki aravuga ateranye ibintu yabikuye, aravuga amatariki mbwa arindira ko Yesu agaruka barabura, acavuga ngo yarihenze Imana yahinduye bazoza mu 1992 imyaka ine arindira umugabo wapi no munsi baracarinde ko Yesu agaruka. Turabona abantu benshi bagiye mu mwaka wa 2000 bari tuzi Yesu yabwaga ku bwa kabiri yari umuntu nibereye hahandi murahazi mwese. Ariko ndibuka yuko kuri bona abantu benshi numvise ngo bagiye mu mastade kurindira ko Yesu abasaba kuri stade. Baragenda ku mastade kumurindiriraho, abandi baratunganya ubuzima bwabo. Cyanje kubera nibereye mu bindi cyanigiye muri Havana muri boîte. Ndavuga ko masanga ndaboreho. Agasaba naboreho ntaza kunyasiga nta probleme. Za kwicitira basi atakundi sinza kubibona. Hari abandi benshi bagiye bari yahura baje amashengero bari yahura kubera barindira umwami Yesu. Hari abantu benshi bitunganije muri Bonane bagenda gutunganya ingeso zabo baramera neza baragororoka baje gutunganya n'abantu bafise ibyo bapfa kugira umwami Yesu ntava basiga babaza gutora ishengero baramera neza baba ibinyabugingo bigenda byegeranije. Urabona barindira ko Yesu bwa barindira uraca bapromye haragera bavyuka none Yesu yasize. Jendi ko munsi mva muri Havana kuri Bonane nasohotse nibazo Yesu yaje ntiyaje bwasize abantu bose siganda babona. Hari ibintu kwese avuga ko muri 2000 nibaza ko bari bakuze mu bizi. Rero hari ibintu byinshi ko Yesu azogaruka. Hari ibintu byinshi abantu bose barimote, hari ababyemera hari abatabyemera. Hari atubwira ko Yesu barukubise baramumerera nabi adashaka kugaruka yahunze isi. Ubu Yesu muri munzi yarahunze ngo agaruke mu mugire mu mwamugirira. Urabona hari imvugo nyinshi hari abadutwenga. Urabona kuravye Bibiliya iratwigisha iratwereka ko umwami Yesu azagaruka gutora ishengero mu vume muti amen. Atazabona kuri tora niyo baturabage n'ibintu nta muntu afise umuntu bakunda na uheba. Yesu bizo n'umufiyase wacu. Haleluya. N'umukunzi wacu tuzobibona. Ndabikunda cyane Bibiliya. Ndabikunda gose. N'umukunzi wacu Yesu hashaka kutubyara bwa kabiri mataduta. Yavuze ati ngiye kwa data kubategurira amazu kugira ngo aho muba tuzoyibona. Reka hanze bandi bari mu mwana. Reka tuce mu byerekeye intambuko zitatu zo kwiga kuri munsi mu gice cyacu. Tuza kuraba intambuko uburyo butatu mu kino cigwa. Turaba ibimenyetso bivuga ngo kwa Yesu gutora ishengero. Hanyuma tuza kuvuga ingene Yesu azogaruka gutora ishengero bizogenda gute kuko byose turabyibazako. Intambuko ya gatatu mbega ishengero rimaze kugenda hazobiki hazoba ibihe bigoye ku isi bizogenda kugira incamake rero tuzatwinjira mu gihe gikomeye cyane ishengero ryaduhuza ubuzima buzosigara burahama. Aho niho benshi bafite ibibazo kuko hari abazi ngo bazosigara hari abandi bazi ngo bazogenda. Ariko nabwo turavuga ibyo bice bitatu turaba ibimenyetso bwa mbere. Yesu yaravuze ibimenyetso cyo mu ndimi umwami wanje Yesu nta kintu kimwe yigeze avuga cyangwa atavuze ku bintu bizoba. Ibintu byose byabayeho yaraje aratwiyereka ahinduka umuntu asa natwe ariko aje gutubwira umutima w'Imana ku mwana w'umuntu. Shaka ufate bino bintu yuko ari iby'iwawe atari iby'abandi bantu kuko bashaka kumva ubutumwa bwiza ukabona iby'abariya ariko ushaka ureke kuraba abandi urabe wowe n'Imana yawe kuko ibinyo biraba ubuzima budashira bwawe biraba izohereza. Hari abantu bazi umuntu apfuye ngo babiheze bakabyumva ngo umuntu ngo apfuye kabazwika imbere wakabazifu agapfuye nikabazwifu umubiri wazwifu imwe yawe yarabazwi ibihe bidashira kuko muragizwe n'ibice bitatu. Imwe yawe upfuye niyo bidashira cyo gituma umuntu atinya urupfu. Rero tuma umuntu ashaka kumenya ejo ashaka kumenya ezohereza aho mwese bafise ikibazo cy'ibihe bidashira ariko Imana ishira ko turi muri Kristo Yesu cyamaze kwishuka cyamaze gutorerwa inyishu. N'ubuse dushaka tumenye ubwo buzima budashira twahawe tumenye ubwo bwande twinjiyemo. Reka turabimenyetso Matayo 24
gusoma ibintu byinshi ariko ndagerageza mvuga ibikenewe cyane kuko ni byinshi cyane. Ni ibihe tubanza gufata Bibiliya rwose. Matayo 24 umurongo wa mbere gushika 14. Matayo 24, Matayo 24 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa mbere gushika ku 14 baza ko mwese mwamaze kuhashika. Haravuga ngo ibimenyetso byerekana guhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero akigenda. Abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati nimubona ivyo byose ndababwira ukuri ahari hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ahari tugira turabe kino gice ca 24 Yesu ariko aravuga ibintu bizoba bimaze ko zamubaza. Mu bimenyetso bya mbere yabwiye abanyuze ba Petero n'abandi nuko ababwira yuko ishenge cyangwa ingoro y'Yerusalemu iteza kubanza kubomoka. Narababwiye ku munsi w'ejo kubyerekeye ingoro ya Salomo, Temple de Salomo mu Gifaransa, yuko Imana igiye ko abanyisraeli bavanye muri Egypt yabahaye icyo bita ihema ry'ibonaniro, Temple d'Assignation. Ibaye ihema ry'ibonaniro kugira ngo kibe kintu giserukira ubwiza bwayo, presence yayo. Hanyuma bagatangiraho ibimazi by'ibyaha n'ibindi bitandukanye. Hanyuma barabikora mu myaka myinshi gushika ku mwami Dawidi. Dawidi asezeranira Imana ko azokubaka iyo hema nyene mugabo mu buryo bwiza bw'amazu y'amatafari n'ibindi n'amabuye. Kuko nyene Imana yabigiye Moyize ngo azabikore mugazo yubaka ikaba nziza. Avuga ati niryo sezerano nshaka kugukorera cyo nshaka gukora imbere yuko mfa. Ariko Imana yamubwiye ati si wowe uzobikora n'umuhungu wawe azogusubirira ku bwami azobikora. Salomo amaze kuba umwami aca yubaka inzu baca bita Temple de Salomo. Yayubatse imyaka 40. Amaze kuyubaka imyaka 40 arayihishikanira Imana bagira umunsi mukuru baneze baca batanga ibimazi bishika 22,000. Hanyuma bashima Imana iyo nzira baho yari nziza cyane. Hanyuma imyaka myinshi cyane abanyamabere baraza barayibomora gatonya mu kagose. Hari imyaka bitwaze Babel n'abandi baraza basubira baragisanura gushasha. Hanyuma cyagera ikindi gihe umwami witwa Herodi, igihe Yesu yavuka hari ku mwami witwa Herodi, araza arayisubiramo cyane. Bavuga ko yari wose imyaka ishika 64 barayisubiramo. Igihe Yesu yaza ku isi bariko barayisubiramo bariko barayubaka. Aha rero baramujanye kuri ino nzu umwami Herodi yariko arasubiramo ko arayubaka. Ngo yari inzu nziza cyane, nziza rwose yubatswe mu nzahabu n'ibintu bitandukanye, yaragize neza cyane. Hanyuma amaze kugira neza Yesu abanyisraeli bayishimiye gose. Baravuga bati dufise inzu nziza dusengeramo, dufise ahantu Imana yacu iba, hari ibintu bitandukanye byiza by'ishengero ry'idini ryacu. Ariko Yesu arababwira ati reka ndababwire iyo nzu namwe ibona uko wonye hazogera igihe atari itafari rimwe rizoba rikiriko izo yagumagurikiye hasi yose. Abantu kibabwira ba Petero bakibaza ni ikintu bubatse imyaka 40 cyubakitse uke n'ubwiza ubu tubwire ko bagira bakibomora bazokibomora. Yesu arababwira ati ibyo ndababwiye ntazogera igihe ibomoka. Hanyuma Yesu arapfa arahambwa arazuka agakiza aruka mu yera agira mu ijuru. Ishengero riratangura ubuzima bw'Kristo burabandana. Ishengero riragwanywa. Ishengero maze kugwanywa ko ubutumwa twaravuga ngo ubutumwa bw'undi mwami azanye ubwami. Haleluya. Twarabonye yuko hari ubwami bw'uzoza bwa Yesu Kristo bumeze nk'ibuye urizobomka tamunalisitse ngo cagishusho twabone ejo ukibomora cagishusho ubwami bwose ngo ucamura burabonekana. Ari ubwo bwami ngo buzoba ibihe bidashira. Yesu Kristo yari yamaze kuza isoko yaraje umwami aje gusuma abantu bibose bigeze kubaho. Amaze kuza ashaho system shaje yo gusenga no kumenyana n'Imana, kugira imigenderanire n'Imana, kugira imigenderanire y'urukundo ihagaze muri wonyene. Hanyuma ishengero riragwanywa. Rimaze kugwanywa tubona yuko ba Petero n'abandi batandukanye bafashe barabafunga, abandi barabica babaca imitwe, abandi babamba bacuramye n'ibindi bitandukanye, babateka mu mavuta barabagirira nabi, babasha mu stade kuko birabarya baraberwa nabi cyane. Haba mu mwaka wa 70 wa kino gihe niho byose bihagaze. Haca haba umwami yitwa Titus yari mu Roma. Uwo mwami ni waciye afata aja gutera muri Israel kugira ngo asambure abakristo kuko hari ikanguro ryo gusenga tigeze kubaho. Bariko barizera Yesu rwo hejuru. Hari abantu bari bararisha ikiguzi c'amaraso yabo kugira ngo Yesu amenyekane. Ba Petero n'abandi abantu ariko barizera ariko barakizwa
dukubiswe kuri nivo yo hejuru, hari ibitangaza bitwumiza. Hanyuma uwo mwami aravuga ati nagerageje ngo bansenge byaranze. Bamwe bavuga ati namwe twice umwami dushaka kumuheba ko twaramubonye ahindura ubuzima bwacu, tumuvise ko ibyizigiro byecu. Hanyuma atagenda afata ya ngoro yabo bishimira atarayibomora. Umwaka wa 70 wa kino gihe twebwe turimo, ya tambo ya Salomo imwe Herode yasubiramo ica iba irabomowe, ibintu byose barabitwara barayisakura kuko atari tafari ryasubiye kwasigara. Kumwe Yesu yari abivuga kiri kimenyetso kigaragaza yuko Yesu agiragaruke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyo cyo kimenyetso cyambere cyabayeho kinakomeye, ngo tuzokwiga cyane iyi nzoga imigaruka mu cyane. Kuko reka nababwire politike y'isi turimo mu kino gihe twamara igihugu cya Israel nabivuze. Iyo politike y'isi turimo ihagaze kuri iyo nzu ya Salomo. Niyo byose byugariye afite ibyo tubazo kwiga mu cyanzu bivuga kwejo, ako byose biturira kuri iyo nzu ya Salomo. Uwo byose bihagaze je tuma ibintu tubamo by'isi, tubona politike igenda ku isi, abantu bibaza ngo ibintu by'isi ariko ibintu by'Imana. Abatari kibazo mu ishengero wakizwa ko tandukanye iby'Imana tukabyita ibindi tukabyita iby'isi. Nagenda babwiye nta kintu kimwe iyo geshe Imana icubahiro ari icisi. Kuko n'abantu bazi ngo hari ubuzi bw'isi n'ubuzi bw'Imana. Iyo ni nisije twaba tujamo. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tuone wa gatatu. Mwaka wa 70 byandike iyo nzu barayibomoye. Umwe wa gatatu. Ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera. Bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari? Cyo kibazo abantu bose bafise no munsi. Mbega bizobaho ryari? Bizogenda gute? Ibyo bizobaho ryari? Tubwire. Kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ukwazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje. Kimwe mu byo Yesu yavuze cya kabiri nuko azoza abantu benshi bazoza mu izina ryiwe bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Ibi ni ibintu byiza cyane muri kino gihugu. No mu Burundi hari umuntu yaregise Imana ngira muramuzi. Hari urigeze kuba Imana yotegwa isonza imeze nka twebwe. Ariko umuntu yavuze ngo Imana muramuhinyuza, ni ibintu byose biri atwega nabigeye. Hari abandi ku isi bita Imana, ugiye muri Kongo hari Imana nyinshi z'abantu. Ugiye muri Uganda ari ahantu intara umugabo yita Imana bagaca kumusenga. Ugiye mu bihugu byinshi, nabonye muri Floride muri Amerika hari umugabo w'umulatino wo muri Amerika y'epfo avuga ngo niwe ngo ni Imana muri Kristo, yambara amasaha y'amadolari. Baca bazi none Imana yambara isaha y'idolari 1000. Wega ni Imana ngo biri ku isi ngaraneze ngo none Yesu nyanya kanyote. Urabona turi muri system y'isi aho abantu benshi kandi bikiri bitangaje, abantu barakurikira abantu nk'abo rero. Ugasanga abantu birutse baje kubasenga nuko tubimana bwira Imana yapfuzika. Urabona abo dusigaye duhindura abantu bapfumu, dukurikira abantu bavugishwa n'ibindi kubera batubwira ibintu ushaka. Umwe Pawulo avuga mu minsi iherezo ngo bazaza barondera abantu babwira ubutumwa barya mu matwi, babwira inkuru za Samandari wa Mandaranga, inkuru ziraryohera mu matwi. Ariko Imana ishaka tuvuge inkuru ziryohera abantu, ishaka tuvuge inkuru ziryohera. Twebwe abene basi. Haleluya. Rero azaba abantu yita Yesu Kristo benshi abo baruzuye no munsi. Kuko benshi mu gatandatu ngo muzokumva intambara n'impuhazi intambara, ibyo byo muri sansu ngo turabyumva. Mwirinde mugahagarika imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuherezo utaraza. Bari magana byose bizoba bihagarika umutima, umuherezo uzoba urashika. Indwi kwihanga bizotera indi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Abanyamugigima n'ukuzobana tumatubona intambara. Uno munsi uniguma yumvikanisha ibihugu, Union Africaine iguma yumvikanisha ibihugu. Aho hose tumatwumva intambara. Habaho abanyamugigima, habaho za Katrina, za tsunami, sinzi ngasiga n'uturane mazina. Kibazo nuko batora amazina ngo y'abakenyezi. Icyo sinzi zena yumvira batora za Pascal n'izindi. Aba isi batora amazina. Okay? Ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Afite ibyo byose itora ari intango yuko Yesu agatangure kuza. Azora kujya kumukenyeza afise ibise agira byara. Umukenyeza afise ibise ntabaravya. Abari mu nzira yo kubyara. Ibyo byose biriko biraba ni nk'ibise. Urumva ni y'amaduna y'abafantuma umuntu agira kwa muganga. Rero Yesu avuga ati byari matangura kubibona muze muwe hange.
kuko ibise bizoba bitanguye guseruka by'uko ngira ngo gutoshenge umurongo w'icenda ngo niyo bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwahwa n'amahanga yose abahora izina ryanje sinibaza ko uno munsi umukizwa akundwa ku isi yose nabyibaza vrema ukaba ukundwa n'isi urafise ikibazo ni kuraba yuko uko umukizwa wawe vrema memori uteza kukwanga afite ucuca muri systeme uyumvira uburyo butandukanye n'abandi abantu bafise ubuzi murabizi abanyeshuri murabizi mu miryango yabo aho ukizwa kubera n'ibyiyumviro utakikora ibyo bahora bakora utakiyumvira nkabo utakivuga nkabo ugasanga barakwanga bagira iturire ukanga bagira ibiki ukabyanga ubwo nibwo buzima bitubwira ngo isi zo bitwanga mu byo turiko turaba muri kino gihe ni uko isi yanabakizwa cane isi yanabakizwa cane rwose benshi bizobatsitaza bazoryarukana bazokwankana ibi biruzuye ibyo gukizwa batsitaza benshi abantu bakankana bakaryana bagashwana n'ibindi kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi ibi biretse rero mu kino gihe cyacu turimwo aho n'amashengero menshi ahagaze kuvugishwa aho umuntu atavugishwa abatari umukozi w'Imana aho abantu kuba biruka ku bantu b'abakonikoni abakonikoni murabazi bene n'abantu ibi bitana abakonikoni ijana abantu b'abapfumu ugasanga umuntu yakora yiruka ngo mbese umuvugishwa ku butere umunsi mwiza zamumagiye igihanga umunsi mwiza zamumagiye bururi ariko abavugishwa umukozi w'Imana mbwira umukozi w'Imana hari igihe ubura n'abantu bamenyereye abantu bababwira ibyabo ugasanga abantu basigaye bakunda abavugishwa bamwe bakajya no kuryamayo bakanabayo ugasanga abana barahamutse ugasanga ababyeyi barahamura n'abana ugasanga umugabo n'umugore ntibacumvikana kubera iki birinda inyuma bavugishwa umuhora agira guhe cakira afata iruka twega urabona turi muri ivyo bintu vrema simwe navuga ngo ntibigucakiye simwe navuga ngo ntibikuze vy'Imana akwiye kwakira promese yawe si biri mu vyuma ako ari promese yahagaze muri Kristo Yesu haleluya turi mu gihe rero turiko turabona ibintu nk'ivyo ariko raba à gauche à droite aho abantu bakirondera Kristo barondera ibintu muri Kristo aho abantu bakirondera kugira imigenderanire n'Imana barondera inyungu zabo ariko Imana Yesu aravuga ngo bazoba abavugishwa benshi ku isi mbere bazimeze n'abantu benshi mbere mu bantu b'ishengero umurongo wa 12 maze ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba ubugarariji bw'abantu bishaka izogwira mu misera y'abantu twari turi n'abantu bene data tuko turasenga nuko umuntu akora asenga yararonga amasengesho arasengera buri kintu uravye Bibiliya kitari ico aravuga ngo reka dusenga ngo umwe mu busambanyi bwe mu gihugu ngo turayirukanye umwe mu busambanyi arahagarara imbere arayikankamira n'ubusere bwinshi n'ibyo umutima ni mwiza mugabo biriga ko ibyaha bizogwira ku isi mu minsi y'iherezo ibyaha bizogwira cyane kandi babwira sinibaza ko ari igihe turigiye tubaroje kuva nciye ubwenge ndiko ndabona ibintu biteye ubwoba ku isi kino gihe uravye isi raba tubona amateleviziyo uravye amakuru minsi yahera mbona muri mu Bufaransa musi barabiraba batoye yuko umugabo n'umugabo baryamana bakagira ngo n'umugore sinzi ngo nabanabyitaje nabi yo bero ngo n'urusizi ko umugabo n'umugore ntabyonze ariko ico cyo umugabo n'umugabo ngo bagize ngo lamuputusi urabona bagashaka sympathize n'utujambo turyoshe n'amakuru y'amakansiye urabona amafoto yatwiyumviye ko umugore n'umugore ngo bakundana sinzi umugore abantu nuko nakoresha ariko turiko tuja mu gihe kigoye turiko tuba mu gihe kigoye aho imiryango yacu yononekara aho tuvuka bari mu bintu aho bakubwira ngo turiko tuja mu gihe n'ubutumwa bakubwira ntuvuge ubutumwa bw'icaha kubwira abantu yuko Yesu yaje gukora iki nubwira abantu ko icaha ari kibi ahantu uca mu bihugu bitandukanye bakubwira ati ntuvuge ibihinye ntuvuge ibi ntuvuge umuriro ukabwira umuriro umuteroriste wewe ugasanga urinse pasiteri teroriste kubera ikintu ko yateye ubwoba abantu basanzwe bafise ingorane ngo baca bahamuka rwose gusengera ngo ibyaha bihere ahubwo sengera abantu bakijije kugira bahagarare mu kuri kw'Imana tubigisha bagendere mu kuri kw'ijambo babibemwo babigenderemwo bibenye ababimenye babibemwo cyane abatabimenya tubazane babibemwo ayo ubwo duhindure mu isi ngo abantu ngo bareke gusambana ngo kwiba ngo kwica yo reka ahubwo azabagwiraje y'ibyago bizogwira ari byinshi niko Bibiliya idusezerana umurongo wa 13
kwihangana agashitsa ku iherezo ntiwazokera uzokwihangana agatuna ahacaja mu bintu byinshi n'igihe catubwira igihe kigo kizoba azokira umurongo wa 14 arico gihe turimo muri kino gihe muri mwaka 2013 kuduga havuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose maze umuriro uzocuza ubwo amen ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa ku isi yose ngo umere ikimenyetso afite uzovugwa nk'ikimenyetso afite mu bimenyetso Yesu yavuze ikimenyetso gisa n'icanyuma n'ikihe nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami na bonne du royaume bitubwira ngo twakijijwe muri Kristo Yesu itubwira ngo twavuye mu bwami bw'umwiza tukinjira mu bwami bwa Kristo itubwira ko twabyakiriye mu kwizera kw'ubuzima budashira ingabire y'Imana kwa Imana iguhereza Kristo ukamwizera ahahindukira umwami n'umukiza araguhindura ko atari kimusaba gukora kugira ngo uronke ijuru ariko Imana iguha Kristo kugira ngo agushoboze gukora ugataha ubwami n'ingene ubugenderamo n'ingene ubukoreramo ubwo butumwa bwo turavuga muri kino gihe niyo butumwa buravuga ku isi yose aho abantu turaba mu idini twinjira mu bwami tubugenderemo tubutahure tubwonge ijambo ni ikimenyetso ca nyuma bene data nusigwa n'ibyo tuko turabamwo ntibigusige turiko turaba muri bino bihe aho Kristo ariko aravugwa cane gusuma ibindi bihe byose ndakunda cane ivy'amamedia ariko baravuga hari abantu bari kuri Facebook batadushoboye barakorayo ariko baridandazayo ni vyiza baradandaza mugari haba ariyo ariko arafasha abantu ni vyiza gukoresha ikintu cose technology telefone Facebook ama iPod iPad iWatch iPhone na byose hari ibintu vyinshi vy'ama ariko ibyo byose ubikoresha umenye ko technology Imana yaguhangira ngo wahagurwa bwa Kristo nico bituma hari abantu bariko barafashwa benshi mu kino gihe ntitwibaze nibaza yuko twogenda na ibintu byose mukarukangana gucyana ibintu byose ibyawe byose ugasaba ibisaba agapapuro mukabivuga karega gatoya izo technology Imana zizogura ubutumwa bwiza haleluya ico nicyo kimenyetso gikomeye cyane twe turabaho bene data shaka ikintu uguruka amaso kuko hari abenshi baturuka amaso kubyekera ubutumwa bwiza bw'ubwami benshi bacugura amaso hari benshi akarayivuga ahantu hose ku isi aho Yesu avugwa mu buryo butigeze kuvugwa kugira tumumenye mu rukundo rwiwe rero ibyo ni bimwe bimenyetso bizogaragaza Yesu yuko agiraze none niyaza bizogenda gute aje ishengero rizoduzwa gute tugiye mu gice cya kabiri Yesu niyaza gutora ishengero azoza gute ibyo ni ibibazo ubutumwa bwiza buzovugwa hari ibintu byinshi biriko biraba ku isi ariko hari ibintu nyine azobikora mu buryo butangaje kuko benshi nababwiye ko bagiye ku masitade n'ahandi baramurindira aboneje mu mashengero bariturira mu gihugu c'Ubuganda n'abituriye ngo Yesu ngo wacogende hari ibintu byinshi bikorwa cyane bivugwa nyine bizogenda hari abavyemera hari n'abatavyemera umuntu rero adatahujwe na mwemu ashaka gutanga ibintu by'ijambo ry'Imana niba gutahuza no kugura amaso y'imwemu kugira ngo byose kimwe mu bizokorwa Abatesalonika ba mbere igice cya 5:22 nuko Yesu azuza nk'igisuma havuga ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi nimurinda kubyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma kiza mu ijoro kimwe mu zagaragaza Yesu ihazoza hazoza yateguje ntiyavuze ngo azoza mu ijoro kuko aravuga ngo Yesu azoza mu ijoro yavuze ngo azoza nk'igisuma nk'uko kiza mu ijoro bari majambo atewa azoza abantu azoza atateguje Petero yaje kumubaza ngo ryari tubwire n'ibindi agati nabyo umunsi n'umwana w'umuntu ntabyazi atari data wenyene bane majambo kuza gutora ishengero Yesu yaza gutora bizera buzi ishengero ni ishengero ry'abizera Yesu n'umwana w'umukiza bose bari kwisi niyaza azoza atayabwiye we afise ibihe yateguye Imana yateguye twabibonye bikenya n'ibindi tuza kuvuga ko mu nyuma azoza nk'igisuma ntazobwira ngo ndaje icyakabiri nuko avuze muri Israeli harimo amahoro agahenguka amahoro icyo ni ikintu gikomeye cyane tuboneye aho nyene gushaka umurongo wa 5 Israeli izoba ifise amahoro agahenguka amahoro kadusoma ngo aho mu umurongo wa 3 aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi hari amahoro nta nkomanzi niho ubona
kuzobaza ko giturumbuka mubwise ugubona kuzobaza ko giturumbuka nkuko ibise biza ku mugore akuriwe kandi ntibazokwikiza na gatoya ariko mweho bene data muri mwebwe bene data ariko mweho bene data ni muri mwiza uwo munsi ububira nk'igisuma kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurava ntiturabe ijoro canke ab'umwiza haleluya tuba turi abana b'icyo canke b'umurava turi abana b'umuco turi abana b'umurava kuko Yesu aba muri twebwe nta muntu akico kigendera mu mwiza twese tugendera mu muco w'Imana rero tuboneza yuko muri Israeli hazoba hariho amahoro azobara agahengo navuze yuko politike y'isi no munsi igendera mu gihugu ca Israeli uno munsi turabona Israeli igira imishikirano canke ibiganiro n'igihugu ca Palestine ishaka kwikukira Palestine niho benshi b'Abafilisitiya n'abandi ba Goliyati bari bava ishaka kwikukira kugira kibe igihugu cemewe muri yo umunyeni nibaza ko ari umumama ari abantu b'abarorerezi muri yo baremewe gatonya hasigaye yuko bemerwa nk'igihugu barapfa intara bamwe bakaja Jerusalem Est aho itampu ya Salomo iteza kuzokubakwa tuzoyibona kwejo mu buryo bwagutse n'amasanamu meza aho bataza kubakwa bataza kugabura ibisagara vya West Bank n'ibindi bitandukanye kugira ngo igihugu ca Palestine cikukire Israel nayo ibukwana ariko tuboneze ko ari no byinshi bitandukanye bivuga ngo Israel itezo gufitwa ku isi kimwe muri ivyo igihugu ca Iran ibindi bijya bihugu by'abarabu birajya hafi yabyo baragerageje uburyo bwose burifuta biranga igihugu kirimo igisirikare gikomeye cya gatatu ku isi Israel nje turi ibihugu bikomeye bindi biragitinya kubera ubwenge Imana yabahaye Imana yabahaye ubwenge kwesezana yahaye umwesekuza wabo Aburahamu kandi natwe birivuga ngo turuvyaro rwa Aburahamu bice mu Kristo Yesu haleluya bisatse ko turi hejuru yabo gatonya baturi muri Kristo musebe amen urumva tumeze yuko Israeli izo biraha hatogera igihe bagira amasezerano kwa nta mutekano bafise bama mu ntamba bije niri y'amahera y'igihugu ari mu gisirikare ari mu gipolisi bagerageza uburyo bwose bagerageza kugira ngo habe amahoro no munsi oni ishami muze mukungoni ryafise ico bita plan de mille de prospérité et de paix hariho umugambi w'amahoro w'iterambere ugiye mu bushakashatsi babisanga binivyo n'ukuri bayaga kurondera uyisima amahoro n'umutekano ahantu hose muri uraca usanga bavuga amahoro reconciliation amahoro sécurité y'isi biki bayaga kuzana amahoro asa yandi Kristo azozana mu gihugu ariko shetani yamarigana ibya Kristo ako ntigira bikora uko Yesu abikora aho batandukaniye rero n'abantu w'abantu wa Yesu Kristo Israeli zogira ahantu itabogira agahengo ibazogira agahengwe niho Yesu Kristo ngo azocatsa abantu bazavuga ati twarasa agahengo nta bantu bakidutera amabombo nta bantu bakitumerera nabi nta bantu bakiza kutwica ngo n'intume zabo ngo bazaba barahevye uno munsi bari basimamo muri Israeli ngo bazaba barahevye mbere yo kuzicunga kubera hazoba hari amahoro menshi cane ico nico kimenyetso ca kabiri kigaragaza yuko Yesu agiye azoza hama ingene azoza naho bizogenda gute birero biraryoshe cane kuko Yesu azozana n'umumarayika mu bice akavuza inzara ibi ndabikunda rero agenda byimagine inzara